kugomba mukizawe naho mbasha kwijana nifuza kumora hafi ukajura ngomeza. Igitabo cy'Itangiriro ni igitabo kivuga iby'intango y'ibintu, kikongera kikavuga ibyo kuremwa k'umuntu, kikongera kikavuga ibyo kugwa k'umuntu, hanyuma kikongera kikavuga umuntu yambikwa umwambaro cyangwa yambikwa ubwiza bw'Imana. Umuntu yambikwa yongera kwambikwa umwambaro, bisobanurwa ngo kwambikwa cyangwa guharirwa ni ukuvuga kugira ngo yambikwe hasesetse amaraso y'igikoko. Icya gatanu kitwereka ingene ihanga rya Isirayeli ryaje mu isi, ryatanguye mu isi. Namwe twasomye rero muri iki gice cya 12 duhereye ku murongo wa mbere, ndakoresha 30. nari kuvuga ibigo ariko nigeze ngaha ngomba tuvugane kuri iri jambo ivuga ngo ukumvira Imana. Haleluya! Ukumvira Imana harimo umugisha. Reka negere, kumvira Imana harimo umugisha. Imana ishimwe. Aburahamu yumviye Imana, Imana iraza imusezeranira umugisha. Imana ihabwe icyubahiro. Yamusezeraniye umugisha gusa, yamubwiye ko ari bazoba basekuruza w'amahanga yose. Aburahamu hari aho yavuye, hari n'aho yagiye. Imana ishimwe. Reka nabaze ikibazo gatoya ariko nimutashobora gucishwa ntacyo. Mbega Aburahamu yari uwo mu bwoko bwa Isirayeli cyane? Oyaye, yari mu bwoko bwa Isirayeli na gatoya. Ni ukuvuga ngo Aburahamu yavuye muri Uri i Bukaludaya, uyu munsi niyo yitwa muri Babuloni, ariyo muri Iraki. Niyo bakomoka, se wiwe yitwa Tera. Rero muri icyo gihe basenga ibigirwamana. Icyatumye Aburahamu ajya ku masezerano y'Imana cyangwa Imana imuganiriza, yagize ishyaka. Haleluya! Ishyaka ryo kumenya Imana. Yari amaze igihe abona Tera se wiwe n'abiwe bagenda basenga ibigirwamana, basenga. Aburahamu yabaza, bakamwishyura ngo izo nizo mana, iyo niyo Mana yaturemye. Umunsi w'izina rero Aburahamu yama yitegereza izo mana ingene bazigaburira. Icyo gihe ntizarya naho bazigaburira, bagashyira ibyo kurya ngaho ntizirye, bagashyira n'ibinyobwa ngaho ntizirye. Aburahamu arahita aravuga ati, ubu ngomba ndabe izi mana ko ari iz'ukuri. Atazengeramo, atangura kuzimenagura. Ndetse Imana y'umuremyi iramenagurwa, Imana umuremyi iramenagurwa. Ajya azikubita ubuhiri, hanyuma afata bwa buhiri we yasigaye igihingwamana gikuru agashyira mu kiganza cy'igihingwamana. Hanyuma Setera agize araza, asanga bwa gihingwamana gifise ubuhiri, asanga izindi mana zose zamenaguritse. Hanyuma araza Tera atiga n'imitima bose barabona. Ati ntabwo atitabona. Ubwiza rero Imana iraza ivuga ijambo, kuko yaba umutima wawe iki ni ijambo rikomeye. Ku murongo wa mbere avuga ngo uhabaye Aburahamu ati, mu gihugu cyanyu no mu nzu ya so
wese uje mu gihugu uzokwenda. Hari Aburahamu yavuye kandi hari yaragiye. Imana ishimwe. Haleluya. Kugira ngo Imana ihezagire umuntu hari ategerezwa kuva kandi ategerezwa kuja. Ijambo ry'Imana risome neza kugira ngo Aburahamu yumviye Imana arahaguruka agenda atazi yawe. Ngomba nakoze ikibazo. Mbega wewe hamwe kumenya ngo guhaguruka ugende ubanza kubaza ngo utigeze siko bimwe Aburahamu arumvise akamenya ko Imana atarahaguruka aragenda. Amaze kugenda Imana imwereka igihugu azobamo igihugu cy'Ikanani. Imana ishimwe. Haleluya. Aho ni Imana yamuhezagiye. Ngoma nagize aho ni Imana yamuhezagiye. Aho ni Umugisha kuko yumvise umuhamagaro w'Imana, kuko yumvise ko Imana ivuga araheza aronka Umugisha. Haleluya. Ngoma nakubaza ikibazo nawe. Mbega iyo Imana ivuze urabyumva? Iyo Imana ikubariye urabyumva? Mbega hari igihe Imana ivugana nawe? Mbega Imana ivuga uburyo bungahe? Imana ivuga uburyo bwinshi. Reka rero kubagora nibo bazi ibibazo. Imana iravuga mu gusenga, Imana iravuga mu kuririmba, Imana iravuga mu ijambo ryayo, Imana iravuga mu kuvugishwa, Imana ivuga mu nzira nyinshi. Ariko iyo ivuze mbega yumvira. Aburahamu hari aho yavuye, ni ukuvuga kugira ngo Imana ihezagire umuntu ategereza kubanza kuva mu byaha arimo, ategereza kubanza kuva mu byaha. Aburahamu yari mu bigirwamana arengera bivamo, hanyuma ajyana n'Imana. Haleluya. Mbega agomba kugendera n'Imana kugira ngo Imana ikugirire neza. Yesu bahezagire. Ugomba kugira umugisha, ugomba kugira umugisha. Tera intambuko uve mu bikuroshe, hanyuma winjire mu Mana ugendane n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Abantu benshi bararambira ko Imana ibahezagira mugabo batarava mu byaha. Ntibisobanurwa ngo abakiri mu byaha ntibahezagirwa. Muri ko murayumva? Kuko izuba ry'umugororotsi rirasira, izuba ry'umugororotsi rirasira ababi n'abeza. Ariko nagomba kukubwira ngo uvuye mu byaha ukagira umuhezagiro wo gukira ibyaha, ni ukuvuga ngo umugisha wa mbere n'agakiza. Yesu ashimwe. Umugisha wa mbere ni ubuntu bw'Imana, kugira ubuntu hanyuma ukagira agakiza. Ibindi biza bikurikira. Kumbura nawe hari aho yagukuye, harayumvira kujyana. Abataragira aho bavariye kirahumva. Kera niyo baramukanya ngo giriyumva niyumva giraso ngo giriyumva niyumva. Burya babona ko abantu bakera, ni ukuvuga ngo umuntu ategerezwa kugira aho yavuye kugira ngo uze wirate iyo wavuye. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Hari aho wavuye, hari Imana yagukuye kandi yarikugejeje. Siko none
n'abana b'Imana. Yesu abahezagire. Narangije.